turashimiye Imana kuri iri jambo ryo gusenga. Ni jambo rininiya nk'uko muryumvise, mbega Imana ishimwe. Bangahe mushima Imana kumva iryo jambo? Tubaye mu minsi y'iherezo, aho gusenga bamwe batanguye kugudeha, ariko natwebwe abantu b'Imana cyane cyane abapentegoti, iryo ni jambo rikomeye cyane gusenga. Iyo atagusenga ntibiba bigeze nk'aho bigeze. Mbega Imana nishimwe, n'Imana nihabwe icyubahiro. Mu majambo yose twumvise ngaha nta jambo ringana ngiryo. Usenga Imana kuko no kuvugana nande, no kuvugana nande, bangahe mugomba gukompensa kuvugana n'Imana. Haleluya, Yesu nashimwe. Nuko rero nta majambo menshi ngomba gusoma, ariko ngomba gusoma ijambo rimwe mu Efeso. Nje mpamagara baza kwa Yesu. Abanyefeso igice cya mbere dusomewe ku murongo wa 13. Dusome hanyuma nje mpamagara abaza kwa Yesu. Iri jambo riramaze, riratosheje kuba rishize mu mitima yabo. Abanyefeso igice cya mbere, Abanyefeso igice cya mbere duhere ku murongo wa 13, mirongo ibiri gusa, 13 na 14. Muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri, niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera. Niho mwashiriwe ku kimenyetso aricyo Mpwemu Yera yasezeranywe. Umuyaga niwe ngwati y'umwana tuzohabwa, kugira ngo Imana yaronse ibacungure mu bwiza bwayo bushimwe. Amen. Muri Yesu tumaze kumva ijambo ry'ukuri, tumaze gusigurirwa nguko adusiguriye umukozi w'Imana, twaciye turonga ubuntu ugushirwa kw'iki, gushirwa kw'iki ikimenyetso. Ugusenga nicyo kimenyetso cy'umuntu w'Imana. Abantu baragendera umuntu cyangwa bakaza bakorera ko basenga cyangwa ko ari umuntu w'Imana, mubandi dusenga. Niwo mwanya gusenga uza kumva yuko koko ari umuntu w'Imana nuko atari umuntu w'Imana. Ubwo umuntu ariko arabidendekanya, urumva ko arabidendekanya ataco bimaze. Umusenzi ukurumvikana Yesu nahabwe iki, none kugira umuntu ahabwe Mpwemu Yera ndakuba warumuki musenzi asenga Imana. Yengerere gusenga Imana, Imana izobabatiriza muri Mpwemu Yera. Mushirwe kwiki ikimenyetso ko turabiki, turabi Imana. Ngo mu kindi gihugu mu kindi ntuze haraje umuntu w'umwe w'Imana. Oya, mu kindi gihugu haje umuntu yarafise ibere mu ndero mwami, yarafise indimo yiwe nini, umwami agira ahantu hanini, mu ndimo nini yiwe ashiramo impongo. Iyo mpongo rero kugira ngo ntizopfe ngo bayice, yaciye mu izosi ayambika ikintu cy'igikoroto gisa n'induze, gisa na rouge, acasha ngaha mu nduze mu izosi. Nyampongo iragenda kuko ntiyazibica, iragenda ishize mu ndimo y'umuntu. Umuntu ayibonye arafuora rwarase ngo agere ku giti, azabona iki ikimenyetso. Impongo y'iki, impongo yande umwami. Yaciye aterera hasi ati dasi kumenja kuko ari impongo y'umwami. Natwe niko Imana yadukoreye. Umuntu yawe Mpwemu Yera yashizwe kwiki, kwari uwiki, umutoni w'ijuru, umutoni w'Imana. Nico bituma rero Shetani adapfa kurekera ngo ariko yakira umuntu w'Imana.
naturekera ko gatoyi ugabizi ko dufise iki twashizwe kwiki ko turi iki turabana biki turabana b'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Umuntu ari ku kimenyetso c'Imana napfa gufatwa uko ari kose, kandi uyo muntu abamenga yisagi. Ndibuka kindi gihe kera ndi muri Suisse, umupastori wo mu rusengero yariko aratwigisha, atubwiye ati muri Gisagara twebwe hamaze iminsi haragize gisita yaraje harafa abantu muri bisi. Hanyuma rero bamenyesha amakuru bariko babakurayo babavanayo bariko barorokora. Kumwisho basanga umwe ariko aravuga mu rundi rurimi, aravuga kumugoroba aracikana, kumugoroba atanga raporo, uno munsi muri yabise hapfuye abantu kanaka n'umwe b'Abaswisi, ariko hariho umwe tutamenye nationalite yiwe, ntitwamenye iyava, twariko aravuga urundi rurimi. Abagiye kumumenya babona ko yari umuntu w'Imana yezembuwe mu yera, yariko aravugana n'ijuru arangije. Haleluya! Yesu nahabwe iki. Singomba kuteba rero, amasaha ni menshi, twumvise ibintu byinshi, ariko Imana yo mu ijuru mwese nk'abapentekote ibashire kwiki arishondere mu yera. Nuko Imana ibahezagire. Ndarangije, ariko ngomba guhamagara abaza kwa Yesu, abumva ko bakwiye gusengerwa nabo ngo iyo ngabire babeko, iyo ngabire gusenga ibabeko. Twunamye imbere y'amaso y'Imana, twunamye umuntu wese yuname, akaba hari umuntu agira ati jewe ndagomba yuko munsengera, muce muza mubanguke, izuba ni ryinshi mubanguke, tubafashe. Mwemera kumwe ntaco mwambwira, wari wacumuye wino kwa Yesu. Abakozi b'Imana mubanguke, abazigame chongua ruza kutinye akirokunesha wara chungwe wemara konge izera kishi abukonereze ukurimana ishengero ryawe ry'Inyanza mw'izina rya Yesu Kristo turagushima.
amajambo y'amasezerano akomeye, kuko wavuze ngo abantu bawe nibiyorosha nibicisha bugufi nibagukunda uzosoba data namuhemu baze mubane. None ishengero ryawe riraciye bugufi, barunamye imbere yawe, barimo barategura imitima, barimo barakura ibyobuzi ubwo bushobozi kuza. Mw'izina rya Yesu turabasengeye Imana, amaraso ya Yesu amwe yeza, amatunganya, amakuraho kamere ya muntu, amwe agira umuntu musha. Mw'izina rya Yesu Kristo abantu nibahindurwe, abantu nibabashasha, abantu nibaharirwe Mana ibyo batuye imbere yawe byose. Mw'izina rya Yesu turabasengeye Mana, ubwiza bw'Imana buze, ibitangaza bikoreke, bumve amahoro, bumve guharirwa, bumve kubohorwa, batandukanywe n'isi, batandukanywe n'ibikorwa by'umwijima. Turagushima, haleluya, amen. Duta nubagirira imbabazi, nubeze mu maraso yawe. Urakoze Yesu, ubaharire, ubazitirire, ubahe guhagarara, ubahe kukurindira, bakurorere kugira ngo ugaruke utarukana ishengero. Urakoze Yesu kubazitirira, urakoze kubejeje, urakoze Mana kubw'amaraso yawe Yesu wakwigobota. Turabasengeye ngo ikiganza cyawe cyiza basubirane amahoro, bagende banezerewe, bagende bumva ko ari kumwe nawe. Urakoze kubagirira imbabazi mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Tubasengere Imana irabashikiraho muri aho muhaguruke mwese, niba fisi ingomezi zibasha kukiza zikiza imibembe zigakiza umutima yanyishuriye yagenda yose yaramarika yahindutse umweru. Mana data wa twese uri mw'ijuru, mukiza wacu, mukunzi wacu, turaba ijoro n'umurango. Wavuze ko mu gusenga twugurura amarembo yose, mu gusenga inzugi zose ziruguruka. N'ubu ishengero ryawe rirahagaze mw'izina rya Yesu Kristo. Barateye iki gitero cy'indwara, mwami tugifashe mbiri mw'izina rya Yesu. Turasabye mwami ngo gihagarare mw'izina ryawe ryera. Turambitse ibiganza kuri abasabyi bawe, abasabyi bawe bahagaze, aba bazanye ibitambara mw'izina rya Yesu Kristo. Turasabye mwami urukukiza kuva mw'ijuru, ukuboko kwawe si kugufi, ariko turaguhamagaye mutabazi wacu mwiza. Mwami turahagaze kugira ngo mwami dutere indwara iyo ari yo yose, nta n'imwe yigeze ihagarara imbere yawe. Urakoze Yesu kumwizigirwa, urakoze gukiza, urakoze kuvura. Tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Tuza kuzura muri mwe muhaguruke, tubasengere mu izina rya Yesu. Sengima mu izina rya Yesu Kristo, mwami wacu kandi mucunguzi wacu. Turagushimiye, turagukengurukiye. Agakiza twarose kaciye muri wewe mwami, kaciye mu rubavu rwawe, kaciye mu maraso yawe. Turashimye ubuntu bw'Imana butangaje twagiriwe. Haleluya! Ubuntu mwami bwaduhaye kunywana n'Imana, ubuntu bwaduhaye imigenderanire myiza n'ijuru, ubuntu mwami bwaduhaye ingabire y'Imana ariyo mpemu w'Imana, ubuntu bwaduhaye gusa n'Imana. Haleluya! Ubuntu bwaduhaye isezerano
yo kwicarana nawe kuri ya ntebe y'ubwami bwawe Mana, nuhabwa icubahiro. Abo wakunze, abo wahamagaye, abegejwe n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana nzima, wabahaye ingabire ariyo mpemu yera, bwa bubasha butangaje bw'ijuru wakiriye ku mpemu yawe urayibaha Mwami. Haleluya, turashimye Mwami igikorwa wakoreye i Yerusalemu kuri wa munsi wa Pentekoti. Muriro w'Imana ururuka, bantu bose Mwami biteguye barindiriye iryo sezerano, baronka uwo muhezaji uhambaye w'Imana. Tubifise nk'isezerano wasezeraniye abagukunda Mwami, abazogenda bizera ijambo ryawe. Turi mu isezerano ryawe nyaguhoraho, n'izina rya Yesu Kristo. Abantu bawe ngaba Mwami, bafise inyota n'inzara, inyota n'inzara byo kugororoka. Basuke ko mpemu wawe y'umwanya, basuke ko mpemu wawe Mwami. Ca kimenyetso cyo kubaziririza, ca kimenyetso cyo kubarobanura, ca kimenyetso c'ababaye inyegu yawe Mwami. Suka mpemu wawe kuri iyi mitima yose irikirahuzagizwa, ifise inyota n'inzara byo kugororoka. Suka mpemu wawe Yesu, urakoze. Ni mu izina ryawe ryera dusabye ibyo, amena. Amena. Imana ibahezanye, mwicare. Imana ibahe umugisha. Mwanya naho nagomba umuntu kanaka afise ikintu kiri imbere yiwe, atawundi muntu yokimushoborera atari Imana. Ngaha dukoranye, ngaha ngomba kuvuga ko iyo dukoranye Imana ibiri hagati yacu, Imana ikiza muri twebwe. Aha nta kabuza ko Imana ihagaze hagati yacu. None rero umuntu afise ikintu gikomeye cyane yambaye, akarorero umuntu yoba afise umunsi muhira umusatsi abohewe hano bitashobotse. Akarorero umuntu yoba yarifuje akana ataravyara akana, bamugeragereje vyanse, ariko Yesu wewe bimwangira. Aho muri muhaguruke, muhaguruke tubasengera Imana. Umuntu nk'uyu afise ikintu gikomeye gihambaye, atawundi muntu yokimushoboza atari Imana. Tugomba tubasengere. Niba afise inkomezi zibasha gukiza, zikiza imibembe, zikakiza umutima. Yanyishuriye yamyenda yose, yaramariye byahindutse umweru. Ng'ombe Baba wa mbingu na nchi, tunakuja mbele yako Bwana. Watu wako hawa wana shida mbalimbali katika maisha yao, wana mizigo ambayo hawawezi, hamna mwingine wa kuwasaidia. Madaktari wameshindwa, tabu mbalimbali, tabu za ndoa na mambo mengine yote, na wanakuja kwako Bwana wakileta mizigo hiyo mbele yako Bwana. Wewe umesema njoni wote mlemewa na mizigo nitawasaidia. Wewe peke yako ndio msaada katika tabu za watu wako na mizigo yao. Kwa jina la Yesu Kristo tunawainua mama, wa baba, vijana mbele za macho yako Bwana, ya kwamba Bwana uwasaidie, utokee kama Mungu katika maisha yao, uwatetee katika tabu na mizigo yao. Mkono wako Bwana ukaonekana ukiwasaidia, matumbo yasiyozaa yakifunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukagusa wewe mama tumbo lake